turashima Imana ko yatugiriye neza tugakorana kino gitondo n'ubuntu twagiriwe. Haleluya. Kera siko vyari bimeze. Kera ubu twaba turushe hataragira ko tuvyu kubera twaba dufise agasibe. Haleluya. Amahera yaheze n'amahera y'icyayi atayo twayamaze, ariko ubu turayavyukana tukavyukira mu ngoro kwa data. Dukomere umwami wacu amashi menshi. Haleluya. Ubundi aho niho twungukira muri Yesu. Imana ishimwe. Twunguka umutima n'ibintu. Haleluya. Yesu ashimwe. Kubera iki? Kuko iyo Imana igukijije iranaguha kunguka. Haleluya. Rero Imana igira neza. Yesu ashimwe. Rero n'umunezero udasanzwe kuba mu ishengero. Dawidi yari umwe mu bakomeye b'ubwami bw'Imana. Nta kindi cyamunezera, yaranezerwa igihe cyose yumva yuko ngagiye ku ngoro kwa data. Haleluya. Ngo naranezerewe igihe bambwira ngo tugende tuje hehe, tuje mu ngoro kwa data. Haleluya. Bene data, twabaye ahantu henshi, twabaye mu bintu byinshi, mugabo aho twaronse akaruhuko ni mu ngoro kwa data. Haleluya. Aho niho ibyacu twatanguye kubona bija imbere, niho ubuzima bwacu twabonye butangura kugira intumbero. Haleluya. Bene data, amahera si yatanga intumbero, diplome si itanga intumbero, kugendagenda hirya no hino sivyo bitanga intumbero. Kristo ageze mu muntu, Kristo akugerereyemwo, ubuzima bwawe buca bufata intumbero. Haleluya. Dukomere umwami wacu amashi menshi. Haleluya. Ijambo tugiye kuganira ni ijambo rivuga ngo umuhamagaro w'igikorwa c'Imana. Haleluya. Umuhamagaro w'igikorwa c'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Rero iyo turiko turiyumvira hano muri Minevam Kigobe ingene ishengero ryogenda rigira intumbero, ntitwama twumva yuko twokwama twigisha mu kivange gusa, kuko vyose birashoboka. Ariko burya inyota y'Imana kenshi turayihusha. Kubera iki? Kuko ishengero twe twama dusa inyota yo kubona Imana iza ikadukorako ikatugirira neza. Twama tubonera ivy'Imana mu vyo iriko iradukorera, mu vyo dukeneye. Igice kinini c'abari mu ishengero kandi ni twese, nta wanga kugirirwa neza. Kenshi muri twebwe hama hagutse kugirirwa neza n'Imana. Kenshi twama tuza twiteguye kubona ivyo Imana yokora kuri twebwe, mugabo twarataye igice c'Imana tugombako. Haleluya. Igice c'Imana tugombako. Hariya mu Banyefesi igice ca 4 ku murongo wa 12 ijambo ry'Imana rivuga ati intumbero y'ivyo twokora vyose n'intumbero y'ivyo Imana itanga, zaba ingabire yaba imihamagaro, nukugira ngo umuntu umwe muri twese ngo nawe agere ku rugezo rwo kugabura ivy'Imana. Haleluya. Niwo muhamagaro, niyo ntumbero, niyo nyota y'Imana, nuko umuntu wese agira gute? Umuntu wese akura. Haleluya. Nawe akinjira mu muhamagaro w'umuntu wese w'igikorwa c'Imana. Haleluya. Ico gituma tuvuga ati Minevame dushaka kubiki, ntidushaka kugira mu kivunga, ntidushaka kuba mu ruvayange, ariko dushaka kuba ihuriro ry'imiryango ihimbaza Imana, ikura mu gusa na Kristo, igakorera abandi. Haleluya. Hama tugashikira isi. Haleluya. Bene data, ubwami bw'Imana n'ubwo rutonde. Yesu ashimwe. Ubwami bw'Imana n'ubwo rutonde, kandi niho baho urutonde igihe vy'ukuri abantu batariko barareregwa, umwe wese kumva yuko hari icahamagarirwa. Yesu ashimwe. Ndafise ikibazo, burya inzu nziza imeze gute? Twiyumvire gato, inzu nziza bimeze gute?
inzu nziza sijya wiyumvira, inzu nziza ni iziri mu rutonde. Inzu nziza ni iri mu rutonde. Hari abantu ngaha basa amazu meza kubiboneka, mugabo uhinjiye usanga ari amazu mabi. None nk'ubu uje iwanje ugasanga ikirato cy'umwana ku meza, winjiye mu nzu nziza, uca usamara, kuko n'ibyitwa ko byo bari iby'agaciro bahubatse ntibikiri iby'agaciro kubera iki hari akajagari. Inzu nziza ni inzu iri mu urutonde. Hari inzu ushaka kwinjiramo nta bintu by'agaciro bihari, mugabo isuku rihari ryo nyine ukumva kuri ahantu hameze neza. Rero niwajya ahantu ugasanga ibintu byose biri ku rutonde, hari agacerere, ibintu byose bimeze neza, nuko abantu bari ngaho babitojwe. Nibyikora abantu bari ngaho barabitojwe. Yesu ashimwe. Rero uzurabe, burya n'umwana w'imyaka 2 arakwiye kubwirwa ko igitambara kiri ku meza kitavako. Akabibwirwa afise imyaka ingahe? Imyaka 2. Rero hari igihe twitwaza ngo mfise abana b'imyaka 2, twaza tugasanga ibitambara hariya, isahani hariya, inzu ikaba ari inzu mbi, kandi by'ukuri inzu yari yaratunganijwe kuba iy'agaciro. Rero no mu bwami bw'Imana, burya inzu y'Imana, le royaume de Dieu, ubwami bw'Imana ntibwoba bwiza tudatojwe, haleluya, gushira ibintu ku rutonde, tudatahuriye umuhamagaro w'igikorwa cy'Imana, ubwami bw'Imana buca butakaza intumbero. Haleluya. Nico gituma rero uyu muhamagaro w'igikorwa cy'Imana tuvuga si umuhamagaro wa wundi tuzi, ni umuhamagaro w'umuntu umuhamagaro w'umuntu wese. Nico gituma ukwiye gutangura kwiyumvira ati mbega burya mpamagarirwa iki? Umuhamagaro wanje w'igikorwa utumbera he? Haleluya. Yesu ashimwe. Urugo nirwogira umunezero igihe ikintu cyose kidafise ugikora. Urugo ruryoha tuvuze ati nindateka, nindamesa, nindagorora, nindakura ku meza, ninde yoza amasahani, nindasasa. Shaka kwinjira ahantu ivyumba byose ugasanga nta na kimwe gishashe. None bigenda gute? Hageze ko bajyamo umwe wese ni kwinjira. Oya, ugomba kuja kuryama ahantu hameze neza. Haleluya. Ukicara ahantu hameze neza, ishuka ya mbere ukagira gutya, iya kabiri ukagira gutya, ugaca wihengeka neza, ugaca wifuka. Pana kuja kuryama utera imigindi. Kajagari. Haleluya. Ubwami bw'Imana rutonde. Haleluya. Rero ishengero iyo ritarereye abantu rutonde, ntiriko rirashitsa inyota ya Kristo Yesu, ntiriko rirakora ku mutima w'Imana. Aha kubera kuw'imyaka 2 kuduga, twese twategezwa kuba turiko turarererwa mu rutonde rw'Imana. Haleluya. Rero ugiye hariya mu gice cya 2 cy'Abikorino, igice cya 3, igice cya 2 cy'Abikorino, igice cya 3 ku murongo wa kangahe? Bere ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 6. Aravuga ati mbega dutanguye kongera kwishingira intahe, canye dukeneye amakete yo kudushingira intahe, mwandikiwe canye mwanditse nk'abandi bamwe? Ni mwebwe kete ryacu ryanditswe ku mitima yacu, iryo abantu bose bamenya bagasoma. Kuko muboneka ko muri kete Kristo yatwandikishije, nk'uko igikorwa cyacu kitandikishijwe irangi, ariko cyandikishijwe mpwemu w'Imana nzima.
ritanditswe ku bisate by'amabuye, ariko ryanditse ku bisate n'ivyo mitima y'inyama. Uko niko twizigira Imana ku bwa Kristo. Si uko dushobora ubwacu kwiyumvira ikintu cyose nk'aho ari twebwe candurutseko, ariko dushobozwa n'Imana. Niyo yadushoboje kuba abakozi b'isezerano rishasha, yamarasa abakozi b'ivyandikishijwe indome, ariko nabi mpwemu, kuko ivyandikishijwe indome vyicisha, ariko mpwemu ahesha ubugingo. Haleluya. Hano ni Paulo ivyirato vyiwe ni abo yafashije. Yesu ashimwe. Kuko ivyirato vyiwe nigihe abwira ishengero ngo ni mwebwe, aha mwabibonye ku murongo wa 3, ngo kuko muboneka ko muri kete Kristo yatwandikishije. Abwira abizera ngo vous êtes comme une lettre, mumeze nk'icete Kristo yagize gute? Yatwandikishije. Paulo arikavuga iki? Arikavuga igikorwa c'ivugabutumwa, ingene abantu bakijijwe, abantu bakigishwa, abantu bagahinduka, uyu munsi bakaba ari abashimwa, bakaba ari ivyitegererezo. Paulo avuga ati ivyirato vyacu iyo bababonye mumeze nk'icete Kristo yatwandiki, ngo muri cete gisomeka. Haleluya. Yesu ashimwe. Ku murongo wa 4, nguko niko twizigira Imana ku bwa Kristo. Si uko dushobora ubwacu kwiyumvira ikintu cyose nk'aho ari twebwe candurutseko, ariko dushobozwa n'Imana. Niyo yadushoboje kuba abakozi b'isezerano rishasha. Haleluya. Mbwira mugenzi wawe, turi umukozi w'isezerano rishasha. Uri umukozi w'isezerano rishasha. Uri umukozi w'inzu y'Imana. Uri umukozi w'ubwami bw'Imana. Uri umukozi w'Imana muri kino gihe. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero icyo tubona hano, ubundi Paulo siko yavutse ameze. Paulo yavutse ibi bintu bitari muri we, ariko mu gihe gikwiriye byaramubayemwo. Kuko ugiye hariya mu cete cy'Abifilipi igice cya 3 kuva ku murongo wa 6 n'umurongo w'7, Paulo arerekana uwo yarari. Aravuga ati nduwo mu muryango wa Isirayeli, ndumuheburayo wo mu Bamenyamini, nakebwe ku munsi w'8. Muri Isirayeli winjira mu isezerano biciye mu gukebwa ku munsi w'8. Akavuga ati kubwo gushimika ku vy'ivyizegwa nashimikira ivyagezwe, nduwo mu muce w'Abafarisayo. Ngo Paulo yari yarakurikiranye ivy'Imana. Haleluya. Ivyagezwe vy'Imana yari yarabikurikiye. Mugabo agaca avuga ngo kubw'ishaka, kubw'umwete nahamishe ngero, yahama Kristo. Paulo yari yaratojwe ivy'Imana. Suka ata kintu na kimwe yarazi mu vy'Imana. Yari umufarisayo. Abafarisayo yari umugwi witegereza ivy'Imana byimbitse, bakavyigisha n'abandi, bakabiharanira ivy'ivyagezwe vy'Uhoraho, ingene Imana ishaka ko abantu bamera. Rero iryo shaka Paulo yari yararigize, kandi ngo yari imbere. Avuga ati kuvy'ukugororoka kuzanwa n'ivyagezwe nta wandushije, nari uwa mbere. Ariko kandi aheza avuga hariya mu Bifilipi 3 ku murongo wa 6 ngo kuvy'ishaka, kubwo gukorera Imana nari mfise umuhamagaro wo guhama Kristo, umuhamagaro wo guhama ishengero. Ni ukuvuga ngo Apotre Paul il n'était pas à jour mu gihe cy'ukwaruka kwiwe. Kubera iki? Ntiyarafise umwete wo.
si uko muri we atacyari kiriyo, hari ibyo yari afise, mugabo yari akeneye iki? Yari akeneye Kristo muri we, yari akeneye gutahura aho bigeze, yari atanguye gutahura ko Kristo yaje kugira ngo ahindure ubuzima, ubwo buzima bubu bw'ikimazi. Haleluya. Rero ikintu cya mbere ngomba kuvuga, umuhamagaro w'igikorwa cy'Imana, haleluya, utangurana n'umutima wa Kristo. Utangurana n'umutima wa Kristo. Ugiye hariya mu Bikorino igice cya 5 ku murongo wa 14 havuga gute? Haravuga ngo 2 Corinthiens 5 verset 4. Verset 14. Abikorino ba kabiri igice cya 5 ku murongo wa 14 haravuga ngo kuko urukundo rwa Kristo rutugobera. Uyu ni Pawulo. Kare yagoberwa n'ishaka ry'ivyagezwe, yagoberwa n'imico, imico ya kera, imico Imana yakuyeho kuko itigeze kugira icyo imarira Imana n'abayihawe. Ivyo nivyo Pawulo yari akirimo, ariko tubona hano Pawulo amaze kumenya Kristo, ubu ivyo ariko arakora aravuga ati l'amour de Christ nous pousse. Urukundo rwa Kristo niko rutugobera. Umuhamagaro w'igikorwa cy'Imana, haleluya, Yesu ashimwe, uva mu mutima wakiriye Yesu. N'umutima duhabwa, n'umutima wa Kristo. Abifilipi 2 murongo wa 5 avuga ngo mugire muri mwebwe wa mutima wari muri Kristo. Bene data, ni wabona umuntu atacabazwa nuko atamutima afise kw'ico kintu, haba mu rugo, haba ku kazi, haba ku ishengero, ico uri kurakora, ico witangamwo, nuko ico kintu wagishize ku mutima, ngo kuko urukundo rwa Kristo rutugobera. Kandi ico tuzi tudakekeranya nuko umwe yapfiriye bose, nuko rero bose barapfuye. Rero ikibazo gihari ni igiki kikugobera? Yesu ashimwe. Ni igiki kitugobera? Twese ntidushaka kugobererwa kuza hano, ntidushaka kugobererwa kuja muri protocole, ntidushaka kugobererwa hamwe twese. Turashaka no kugobererwa igikorwa kiri hanze ya hano, ariko ico gikorwa nimba kiriko gisunikwa n'urukundo rw'Imana, umenye yuko ntawe uri kuri represent ishengero aho uri hose. Haleluya. Birakwiriye ko abantu babaza ati uyu muntu asengera he? Niba babaza aho usengera, bakamenya ko usengera muri Minerval, uriko wuzuza umuhamagaro w'ishengero aho uri. Bashaka kuzuza umuhamagaro wa Kristo mu mutima wawe biciye mu kwitwararika abana neza. Burya si kenshi twitwararika abana neza. Turashaka gukizwa ugasanga abana nta vyamwa batukurako. Urukundo rwa Kristo rushaka kukugoberera kugira imigenderanire myiza n'uwo mwubakanye. Dushaka kuba hano ugasanga turashikurana, ikibano kikabaza ati abasi b'abakristo bahahandi ntaco bafise, n'abahariya barezegwe ntaco banze. Yesu ashimwe. Ku kazi aho ukora, urukundo rwa Kristo rukugobere. Pawulo siko yamye mu bitagira ikimazi kujya kwacu, yamye mu kutamenya kurya kwacu, ariko Yesu amaze kumugendera, Yesu ntiyamusize uko, yamusize mu mutima w'Imana. Haleluya. Ntuze widogera umuntu kubera yagutanya igikorwa. Nimba umuntu yagutanya igikorwa, umutima w'igikorwa ntaco afise. Bugiye ivyo dukora tubikoresha umutima. Umuhamagaro w'igikorwa c'Imana nta handi uva mu mutima wa Kristo Yesu. Haleluya. Ugiye hariya mu gice cya mbere cy'Abikorino igice cya 12 ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 11,
igice cya mbere cy'Abikorinto igice cya 12 kuva ku murongo wa 4 gushika ku murongo wa 11. Havuga gute? 1 Corinthiens 12 verset 4. Ngo yamara hariho ingabire z'uburyo bwinshi, ariko mpwemu n'umwe, kandi hari amabango menshi, ariko umwami n'umwe. Dufise mpwemu umwe, dufise Kristo umwe, mugabo muri twebwe turafise kuba twogaragaza ibintu bitandukanye kubw'uwo mpwemu umwe, kubw'uwo Kristo umwe. Ariko ikitari cyo nuko hari umuntu twama tubona atakimugaragarako. Hari abantu mu ishengero bafise imigenderanire n'intebe, ku buryo kuwa Mungu agusanze aho yama yicara akuraba ijisho, nakubwiye ngo have mbwa ijisho ryo ryakubwiye ati urabizi ko ari je nicara aha. Mu muryango umuntu afise imigenderanire n'indya batetse, uwo n'umuntu mubi cyane. Dans la famille utegerezwa kuba ufise umuhamagaro, aleluya. Utegerezwa ko si imigenderanire ubwa mbere n'abo mubana, iyo migenderanire ikaba ise quelque part une responsabilité. Umuntu aryoshe mu muryango n'umuntu afise icyabazwa. Rero na hano Bibiliya ivuga ngo mu ishengero ry'Imana nta sinda bibazwa yarakwiye kuhaba, kuko ngo dufise ingabire twese, ariko mpwema zitanga n'umwe, Kristo aziduha n'umwe. Aleluya. Ku murongo wa 6 abantu simbira ngo kandi hari uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana n'imwe ikorera byose muri bo. Yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mpwemu kugira bigire ikimazi. Umuntu wese arasiga igikorwa ategezwa kumwerekana ko mpwemu kugira ngo bigire ikimazi. Aleluya. Mbariza mugenzi ati ni igiki kikwerekana ko mpwemu? Nturi umunyamubiri wewe, urakijijwe, uvuga ko ukijijwe, ugendana Bibiliya mu kwaha, ntumaje sans effet, ntumaje inaperçu, ugira icyo uri kuramara kuko ufise umwuka w'Imana. Bugi mpwemu ntanyegera. Hari abakristo bo mu mutamana, n'umugeni yashitse ngaho baramukura mu mutamana. Turabwira umusore ati tumwerekane, none aguma mu mutamana. Enlève cette voile. Icyo cyitwikiro kikuveko mu izina rya Yesu. Kayangana, sayangana, genda weyutse. Iby'agakiza sibanga. Hari abantu bazi ko turi mu bitera soni. Nimba batabizi, nimba batabitahura, nimba batavyemera, twebwe turavyemera ko turi mu bintu vyo. Ni gute uvuga ko ukijijwe waba uri mu bantu bavuga ngo kandi wewe menga barahindutse ngo ya ivyo bireke. Mu Kristo mu mutamana, va mu mutamana, uri umugeni wa Kristo. Umugeni baramukura ko voile, baramukura mu mutamana, isura ikaboneka, isura yawe iboneke, isura yawe mwijuru iboneke. Bene dati bimenga biroroshe, mugabo turahomba. Ugiye muri Hagayi igice cya mbere hagati y'umurongo wa 5 n'umurongo w'7, Abisirayeli bavuye mu kinyago i Babylone, batashe bihutiye les affaires, bihute kuraba amatongo yabo ko agihari, inzu zabo ko zigihari, ibintu byabo ingene bimeze, bihitira kurondera imitahe kugira bemvestise. Ariko mpwemu w'Imana cha muri Hagayi aravuga ati naho muvuga ngo sige cyukubaka muri darere. Kubera iki? Raba ubuzima mubayemwo, uca amahera ayakira mu mufuko utobotse, murajya ntimuhaga, muranywa ntimushira inyota, mugira ngo mwimbuye byinshi mwabiraba mukabibura. Biva kuki? Ni jewe Uhoraho ndabigira, kuko inzu y'Imana mwayiretse ikaguma ihomvaguritse. Umugisha w'Imana uva mu kwitwararika ibyayo.
twaboneye umugisha w'Imana, kugukira, kukubohoka, kukugirirwa neza. Tuguma turi ubuyoya mu Mana, tuguma akayoya niko kaguma mu biganza by'abantu. Va mu biganza by'Imana. Koroka mambwe atunzigame mugabo je ndiko ndakora kubw'ubwami bwawe. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Shaka ubona umenga ibintu, hari abantu usanga ibintu babifise mugabo kurya inyama y'ibihumbi 10 bikanga. Erega nivyo Hagara avuga, muzi ngo mwaregeranije muga iyo muri ko murabiraba mubona ari bike. Uwo no muvumo. None kuba ufise ibintu utabibona we si umuvumo? Ngo murambara mukabona umenga murashajije mugabo mwama mubona muri bato. Uwo no muvumo. Umugisha Imana itanga, haleluya, umugisha Imana itanga ni kunezerwa, ni kubumbwa n'ivyo ufise, ni kubona ko ufise. Ngo mwagize ngo mwegeranije vyinshi mubishikanye muhira musanga ni bike. Kubera iki? Izu y'Imana irahomvaguritse. Bwana ishaka ry'ubwami bw'Imana naco bitwaye, hari ivyo utararonka. Shaka utarakira mu mubiri, shaka kuba ukiri muri chômage mugabo ugira umwitwarariko w'ivy'Imana. Iyo tuvuze umwitwarariko w'inzu y'Imana, saha mwizi mpome n'ingene uri kurabaho. Burya ahantu turi nimba turaba Minevam, nous sommes des agences missionnaires. Haleluya. Turi aho turi turabahari mu izina rya Kristo, mu izina ry'ishengero. Tiye in agence, imiryango yacu nimba iriko iritwara neza mu kibano, turama agence meza. Haleluya, haleluya. Rero mwene data, uyu munsi ugira ikikwerekana k'ivy'impwemu, ugira ibikwerekana k'igikorwa c'Imana. Uzoba uri kukura nk'umwana mwiza afise icamaze mu muryango. Uzoba vy'ukuri uriko urateresharija, uzoba uriko urakingura imihezagiro y'ijuru ku buzima bwawe. Haleluya. Hari urufunguruzo rwugurura imigisha. Ni kwa mutaraba we gusa, ariko ni kumva kukuze kugira ngo nawe ubu wikimazi. Haleluya. Iyo ni principe y'ubwami bw'Imana, ni ingingo ngendegako y'ubwami bw'Imana. Yesu ashimwe. Ni bande muri ko muzeza amatungo yanyu mu miryango? N'abana b'umutima. Wa muntu umuhaye ibihumbi 50 kugira ngo aje kugura ikintu c'ibihumbi 40, ashaka kubwira ati bugerega hasigaye ibihumbi 10. Nejo uramukonfya n'ibindi, nutinya kumwereka ivyawe. N'ubwami bw'Imana niko bukora. Amana irakeneye abantu isukako ivyayo kuko bari responsable. Ari abakozi b'ubwami bw'Imana, ari abantu Imana ikontako, ari abantu Imana ibona ko yotuma. Ntugire imigenderanire n'intebe, oya, ugira imigenderanire n'igikorwa c'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Ikindi Paulo yavuze hano, ubwa mbere urakeneye uwo mutima. Urakeneye umutima. Burya Imana nikoresha abahinga, Imana nikoresha abafise uburambe, Imana nikoresha incabwenge, Imana ikoresha imitima. Être bien disposé. Et puis être disponible. Umutima wawe nubanze ube mw'iryo shaka, ubanze umwe uwo muco, hama rero ucuhaba. Haleluya. Hariga abantu bavuga ngo akazi kataraboneka, wamuvuga ati senga tugasenga, senga tugasenga. Kabonetse wacu uvuga ati ubu ni kenshi.
kataraba kenshi wari uhari, si kenshi, nta mutima wabyo ufise. Nta bintu vyoba vyinshi ngo bikwibagize icyo Imana yakoze mu buzima bwawe. Imana yarakoze ikiri ya nyuma. Wari imbere mu gusengerwa, ubu usigaye uri nyandwi. Kuza mu ishengero uri umukristo wo kwa Mungu gusa, aho nunezereza Imana. Haleluya, amen. Ikindi Paulo yavuze, ubwa mbere arerekana yuko ari umukozi w'ubwami bw'Imana, kandi ngo bikaba biva hehe? Ngo biva mu kwizigira Imana, biva mu mutima w'Imana. Haleluya. Ikindi Paulo avuga hano aha mu gice cya kabiri cy'Abikorine igice cya 3, hariya twasomye kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 6. Ku murongo wa 5 avuga ndi, suko dushobora ubwacu kwiyumvira ikintu cyose nk'aho ari twebwe cyandurutsweko, ariko dushobozwa n'Imana. Ikintu cya kabiri ugomba kumenya yuko ufise ubushobozi muri wewe bwo gukora iby'Imana igomba. Ubushobozi bwo gukora iby'Imana igomba buri muri wewe. Icyambere bisaba umutima. Senga Imana igushire ku mutima, aho wera umugisha abandi, aho wera umugisha abo muvukana, aho wera umugisha abo mukorana. Nari mfise umugenzi ntiyaranakijijwe, mugo yarafise umutima mwiza pe. Sinzi uwo mutima aho yari yarawukuye, mugabo tuvyutse twasanga ibirato vyacu vyose yabihanaguye. Ihanaguragwiwe gusa, yahitana ipere. Urabona abasore aho barara, chambrette, wasanga baraye mu kabare baborewe, hari abadataha ko batugurura, impangu zirugaye, bagaca birunda muri annex imwe ku mugenzi yigenga, bakayirarama 7 2 metres sur 2 metres. Tugasanga umuhungu w'umutima yavyutse, gasanga yahanaguye ipere 7. Tukamubwira ati none umutima ukura, yacavuga ati il faut être vrai type. Mugabo urumva ko wewe karimo akantu nyene ko kumva kari proud. Il faut être vrai type, ngo kiza gukora ikirato kiwawe gusa. Ariko yarafise umutima bamwiza uhereye mu tuntu duto. Haleluya. Bera umugisha inzu yawe uhereye mu tuntu duto. Ese ashimwe. Abandi bagabo baraganira bakubitana ikibazo, turi ngaha turi bane, ntihagira umuntu avugisha ukuri ubasuma inyama muhira kuko zigugwa 40,000. Ngo nazo tugisuma kweri. Tinone mukabane ntazo mujya, nituzige tujyana nyinshi. Baravugana ati no gufunga amaso, tuze turazigura muhira, kuko no hanze hanze uryiza 100,000, mugabo izi 200,000 muhira. No, umutima wo muhira nawe ufise, umutima wo gukorera inzu yawe nawe ufise. Harakenewe umutima. Haleluya. Kandi uyu mutima iyo umaze kuwugira, iyo umaze kuwakira, iyo umaze kuwugirira intego, Imana iguha ubushobozi. Ngo suko twiyumvira ubwacu kari twebwe ivyo turi kurakora vyandurutseko. Ibikorwa dukora, Paulo yari umuhizi mugabo aciye bugufi. Notre capacité vient de l'Éternel. Inkomezi, inguvu, irishaka si twebwe vyandurutseko, si ubwenge, si amafaranga, si inkomezi, dushobozwa n'Imana. Dushobozwa n'Imana. Naco Imana igomba gukora utokora. Ikibazo nuko atakiri ku mutima. Nihaba hari kiri ku mutima, iyagishize ku mutima, iguhe ubushobozi bwo kugikora. Haleluya. Abenshi bicaranye ivy'Imana yababariye, mugabo bavuga ngo biragoye, navyo noshobora.
birashoboka. Yesu ashimwe. Birashoboka. Hari igihe mu muryango wisanga ari umwe bose baraba. Burya nimba rero usigaye ari umwe baraba, emera bakurabe. Ko muca mu barakurabanye. None si wewe Imana yahaye diplome, si wewe ukora, barazi ko uyafise. Emera bakurabe. Iyo rero batakuravye rega bagufata mu mashati utemeye ko bakuraba. Emera bakurabe. Benshi barataye igikorwa c'Imana, Imana yabashize ku mutima. Kubera iki? Kubera abo babikoreye nibo baciye bagenda kuvuga ngo yishira imbere. Emera bavuge ko wishira imbere, kuko ngo urukundo rwa Kristo rwo rukugobera. Ntukorera gushimwa n'abantu. Nimba uwo wafashije ariwe yavuze ngo nukuri uriya muntu ivyo akora kugira bamubone, ntaco kizima wewe uri kurakora ushimisha Imana. Haleluya. N'abantu benshi badukomerekeje kubera twabafashije mu mazu, mu mihana. Bari abana twagiye turegeranya tugafasha kubera abo mu muryango, mugabo baduteye ibikomere kubera batashimye, ahubwo bagenda bavuga ati Imana imukurinde. Shima Imana ko wakoze neza. Kaza kwera umuntu ya Mungu nukuri ntako ntakoze, mugabo ibyo yampembyesha. Nimba warondera impembo kuri we, impembo warayirose. Ivyabo twagiriye neza batashimye bihera uyu munsi n'izina rya Yesu. Ibikorwa twataye mu ishengero, twataye mu mazi wacu, twataye aho dukorera, kubera abantu, kubera retour, kubera feedback zaje zitameze neza, tugaca tubita subirayo. Eliya igihe ahunga Yezebeli mu bami, abwira Imana ati hageze ko mpfa ni jewe nsigaye jenyene. Imana ngo ati ninde yakubwiye ko ari usigaye wenyene? Retour. Uyu munsi ugire retour. Burya umugisha wawe uri ahantu, hari ahantu ivyacu bidusanga. Haleluya. Ikibanza Imana igushakamo niho fiance azogusanga. Ikibanza Imana igushakamo niyo promotion yawe izogusanga. Burya iterambere ry'umukristo rifatanye n'aho Imana imushaka. Iyo uri in the right place, uri mu kibanza cyo mu maso y'Imana, umugisha muri kumwe muri ico kibanza nyene. Iyo uri Imana itagushaka, umugisha w'Imana wawuhushije. Ibyawe biraza bigasanga uri mu kibanza cyiza, nk'ikete ryaje ririmo ikintu, rigasanga aho avuze kuri sihuri carisubira kwa nyereye twamubuze. Dushobozwa byose n'Imana. Haleluya. Rero ntuvuge ngo sindabishoboye, ngo biragoye, ngo si ivyanje, ngo nta mwanya mfise, ngeheraba, ngo none byogenda gute, nta mwanya nawe ubiravye. Oya, senga Imana iguha uwo mutima bwa mbere. Bene data, ibi birimo ishaka, birimo ishaka. Kuko uri kuraraba aha mu cecaka cy'Abikorino igice cya 3, ugiye mu Bikorino ba kabiri igice cya 4 uhereye ku murongo w'indwi. Abikorino ba kabiri igice cya 4 uhereye ku murongo w'indwi. Haravuga ngo ariko dufise ubwo butunzi mu bikoresho vy'ibumba, ngo ubushobozi buhebuje bube ubw'Imana butavuye kuri twebwe. Ngo dufise ubwo butunzi mu nzavya z'ibumba. Izi nzavya z'ibumba Paulo avuga n'umubiri, ngo ubushobozi buhebuje bube ubw'Imana.
Aleluya. Raba ingene abandanya avuga hariya ku murongo w'8 ngo dusugerezwe impande zose ariko nidushika mu mpombane, turazazanirwa ariko niducika ivutu, turahamwa ariko niduhebwa, dukubitwa hasi ariko nitugwaho. Iminsi yose tugendana mu mubiri urupfu rwa Kristo, ngo ubugingo bwa Yesu nabwo buserukire mu mubiri wacu. Kuko twebwe abariho na naryo dutangwa ngo dupfe baduhora Yesu, ngo ubugingo bwa Yesu nabwo buserukire mu mubiri wacu uzopfa. Nuko rero urupfu rukorera muri twebwe ariko ubugingo bukorera muri mwebwe. Ngaya amajambo ya Paulo. Paulo arekana ko dans le service harimo ibibazo. Guhagurukira kubera umugisha abandi birimo ibibazo, birimo kuvugwa, birimo guhemukirwa, birimo kwibwa, birimo kubeshegwa. Ariko ni bande bahashika? Nabemera ngo kurupfu rwa Kristo rubandanya gukorera muri bo kugira ngo ubugingo buserukire mu bariko barafasha. Igikorwa cyo gufasha sumunyenga harimo sacrifice, ariko iyo sacrifice twayivuze ni igikorwa cya Kristo, ni umutima wa Kristo muri wewe, aho wemera kubabara, aho wemera kubandanya gufasha, aho wemera kubandanya kwitanga, naho ibiriko biraza bitameze neza. Yesu ashimwe. Kenshi hari ibintu twataye kubera twavuze ngo agakuku k'abakizwa, ibintu by'abakizwa, Jesse nyene babakizwa, amajambo y'abakizwa. Wowe umukizwa mugabo uvuga ko abakizwa twuzuye misaku. Iriga hari abantu hama amajambo, nese ko bavuga mugabo ntiduhunga amajambo, tuguma mu cy'Imana tugombako. Mw'ishengero il y a différentes catégories d'âge. Mu buryo bw'impwemu tugizwe n'imyaka itandukanye. Nk'ishengero hari abana bato muri mpwemu, hariho abana bariko barakura muri mpwemu, hariho n'abadoresa muri mpwemu, hariho n'abantu bakuze muri mpwemu. Uruyoya ni gwitwararikwa n'umucuko, uruyoya gwitwararikwa n'abakuze. Burya kuba umwana mu by'agakiza sikosa. Abana b'imyaka akayoya k'amezi 3, 6 kaba kameze gute? Kagira hehe umwanda mukuru? Kawugira he? Oya, kawungirako. Kawugira kugafise. None ucugaterera hariya mu bigazi. Kwitwararikana bisaba ko batugirako, bagucafuza. Burya mu bwami bw'Imana nshaka kuba integre, nshaka kwinjira ngo bere umugisha abandi, bitemeye kwinegegeza abandi zigushikako. Kwitwararika abandi ni kwemera ko imyanda yabo igushikako, amajambo yabo agushikako, insaku zabo zigushikako, ukudashima kwabo kugushikako, kutabona icyo bakoze bigushikako. Hariga umuntu muha 10,000 kwezi kashonje, mugabo agaca kuvuga ati sha mugabo 10,000 vy'ubu vrema ni restaurant y'umunsi umwe. Ntaravuga ati asante papa, mugabo arikavuga ati 10,000 vya kino give ni restaurant y'umunsi umwe. Yo restaurant wari kwijya mudafise yo 10. Hallelujah. Benedad, ubushobozi bwo gukora ic'Imana ishaka gukora bwicaye muri wewe. Paulo avuga dushobozwa vyose n'uduha inkomezi. Ivyo dukora birimwo kubabara, mugabo
vyanduruka kuri twebwe. Ubushobozi buhebuje turabuse muri twebwe, tuse mu nzavya buva ku Mana. Ico Imana yakubariye sinzi aho yakubariye, ico bataye sinzi ingene ukigarukeko, kurya Imana gishize muri wewe yari yakiguhanye urugezo rw'ubushobozi bwo kugikora. Izina Imana ibahezagire. Aleluya, aleluya. Uyu munsi umunezero uza kumva ni umunezero wo gutangura kubona ingene wobera umugisha ab'inzu yawe. Aleluya. Shaka utakivugana n'umugabo wawe kubera yitwa amafaranga ashobora kuyakoresha kutariko, kubera atahatevye, tangura umubabarire. Ko twumvise ko Paulo avuga ati twirigwa twicwa baduhoraye Yesu. Turemera urupfu rwa Kristo rukabandanya rukorera mu mibiri yacu, turihanga bira nitunezere, turababara, hari aho turuha, mugabo ukubw'urupfu rwa Kristo turarugendana kugira ngo ubugingo userukire muri twebwe. Ndabwira umugabo yataye umugore ngo amaze imyaka myinshi atacakora. Umugore ntacitwa umugore kubera adakora. Umugabo ntacitwa umugabo kubera akazi kaheze. Ariko kandi tuza gusenga iminsi yose. Ivyo sivyo. Umugabo wasina mitende nimba adakora arumva sero kao kisesta. Mugabo arahaca twarahaciye. Mugabo umugore nawe none aja gukora he? Imana yamuhaye umugisha umugore nagenda akore. Mugabo umugore nimba adakora Mungu wa arajya yambara ryame. Abo n'ingabire Imana yaduhaye, reka batagate. Umugore no gutagata atagatishijwe n'umugabo, akora adakora umugore aguma yatagase. Aja gukora he? Umugore yanywe kwera adakora ngo ntacazana, ngo ni consommatrice du premier ordre. Wahi umugore rero yabaye wakapara gusa. Ivyo naho biri na abagore Yesu ashimwe. Nuko biri. Ego umugabo nawe birashika akaba hapigitse, nawe arahaca. Mugabo wewe sico kimwe n'umugore, hararemereye saho gutuma umwana. Igihe kimwe naraciye mu bukene, ndaba perdi gushikaho n'isengesho ry'iwanje riba pertiribe. Aho sigara ambwira Imana ati Imana ngira umugabo nk'abandi bagabo. Ubu nama nimvira iryo sengesho nasenga. Sindi umugabo, ngiye kuba umugabo nk'abandi bagabo. Sinari umugabo, abo bandi bagabo naba. Iryo sengesho rigenda ribwira madama akambwira ati mzee wari wumutse pe. Ngira umugabo, iyo mvira iryo sengesho aho ryariko rirava, ngira umugabo nk'abandi bagabo. Mivyo nkora icara hasi. Haba haremereye mugabo uraca. Tuvyaguruke dusenga Imana. Bera umugisha umugore quelles que soient ses conditions. Bera umugisha umugabo atacarika akora, mushigikire. Nuko gukorera ubwami. Gukorera ubwami si kimonstre kidashoboka. Si kuva ngaha, si kuduga muri evangelisation, si apotre, si umuvugishwa. Gukorera ubwami n'ahantu wumva ingene Imana igomba kuba umugisha. Umugisha. Haleluya. Reka uduze ibiganza vyawe ubwira Imana ati Imana warakoze kuba narakumenye n'ubuntu nagiriwe mwami.
twaratakaje umunezero kuko dukeneye ibintu twakira gusa. Ntitucagukiwe kuko ubuzima dusigaye tububonera mu byo tudafise. Ubuzima bwacu bwibereye mu bidahari gusa. Ariko Imana uyu munsi irakubwira ati ufise iki? Ufise iki? Yesu akikujwe n'abantu 5,000, intumwa ziravuga ati bwira abo bantu batahe. Ariko Yesu avuga ati ntibataha, ni mubabera umugisha. Mufise iki? Mufise iki? Mufise iki? Tuzi ibiganza vyawe, ushime, shima Yesu, shima Umwami Imana, mushimire ko wamumenye, mushimire. Kuduza ibiganza vyawe, unamika amaso yawe, ushime Yesu, umubwira ati kuba narakumenye n'ubuntu nagiriwe. Mwibutse aho yagusanze, kugira Yesu ni wo munezero wa mbere hano mw'isi. Nigiki cagutwaye umunezero ufise Yesu? Yesu aravuga ati amahoro ntanga si nk'ay'isi itanga. Imitima yanyu nitinye, imitima yanyu nihagarare. Ndabahaye amahoro, ndabagabiye amahoro yanje. Amahoro ya Yesu ari inconditionnel. Nacu usabwa kuronka ngo kizana amahoro ya Yesu. Amahoro ya Yesu yafise muri mpwemu yera. Shima uwo Mwami wawe, aravuga ngo ndaguhaye amahoro. Mw'isi hari ibigerageza, ngo mw'isi hari amarushwa, ngo mw'isi hari ibibagora, ngo ndabahaye amahoro. Amahoro yanje ndayabasigaranye. Nimutinye, nimugendere mu ruhagarara, imitima yanyu ntitinye. Mana we, ndakweretse umuntu wese ari hano yari kanyagwa amahoro, kandi agufise Yesu. Ni wewe mahoro. Duza ibiganza vyawe uvuge ngo ndakiriye amahoro Imana itanga. Hari ibihuri kuracamo, nibikumara amahoro, nibikumara imbaraga. Hari ibihuri kuracamo, nibikuca ivutu, nibituma utinya. Reka uduze ikiganza cawe uvuge ngo Yesu, amahoro wansigiye ntacavako, ava muri wewe uyatanga, ava mu gakiza kawe, ava muri mpwemu, ava mu co wankoreye. Umubwire ngo ndagukiwe kuko ndagufise, ndanezerewe kuko
ndagufise, ndahimbawe kuko ndagufise. Reka dukomere Imana amashyi menshi. Reka uduze ibiganza byawe usenga uvuga ati ndagomba kuba umugisha mpereye mu nzu iwanje. Ndagomba kuba umugisha. Senga, ndagomba kubera umugisha abana. Ndagomba kubera umugisha umugabo wampaye. Ndagomba kubera umugisha umugore wampaye. Senga mwene data. Uti ndagomba kubera umugisha abo ndeze sinababyaye mugabo ko nisanze ari jewe ndabafise. Ndagomba kubabera umugisha. Ndabona uwari karacika intege wambara inkomezi. Pawulo avuga ati dufise ubwo butunzi mu nzavya zibumba. Senga vuga ati Mana umbabarire aho nariko nditwara nabi. Nta kindi tuzirata. Pawulo avuga ati ni mwebwe cete Kristo yatwandikishije, muboneka nk'ivyete Kristo yatwandikishije. Icete cawe, on n'a pas besoin de lettres de recommandation. Ibikorwa dukora ce sont nos lettres de recommandation. Icete kigushingira intahe n'umwana wawe uri kurera mu rukundo. Icete kigushingira intahe n'umugabo wawe uri kurihanganira. Icete kigushingira intahe n'umugore wawe uri kurihanganira. Icete kigushingira intahe n'uwo muvukanyi ugiriye imbabazi uno munsi. Icete kigushingira intahe ni mwene wanyu yari yarakubabaje uramuta, n'uwo muvukana wataye. Ico nico cete gisomeka. Ico nico cete kigushingira intahe. Icete kigushingira intahe n'uwo muntu mutarabana ku kazi. Masaya. Icete kigushingira intahe n'uwo mubanyi hari ibyo mwapfuye. Icete kigushingira intahe n'imbabazi utanze. Icete kigushingira intahe n'ingene wumva kusubiye gutanga kuko ufise Yesu, kuko usubiye kuroganya umutima wo gutanga. Icete kigushingira intahe ni wa muhamagaro wawe udakekeranya. Ico Imana yagushize ku mutima ni muri babiri uri umwe. Warigataye kubera ibyo bavuze, waragitaye ko atashimye, waragitaye ko wahahuriye n'imyuka mibi, waragitaye ko wahahuriye n'abamvoye di diable baguca intege, bagukura mu kibanza Imana igushakamo. Imana avuga ngo subirayo, subirayo, subirayo. Ihanganira umugabo musengere, ihanganira umugore musengere, ihanganire abavukanyi bawe, ihanganire tonto, ihanganire onkle, ihanganire papa wawe, ihanganire mama wawe. Voilà ton appel dans le royaume de Dieu. Hera hajya nyine, reka kwiyumvira birebire. Ari wangu umuhamagaro wanje sindawubona, uri hajya nyine ushikana ukuboko. Mana ndagushimiye ku migozi icitse mu izina rya Yesu. Ndagushima ku minyororo icitse mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami, uri Imana igira neza. Reka uduze ibiganza byawe dusenge turangiza. Senga wuzure mpwemu yera ngo dufise ubwo butunzi mu nzavya zibumva. Hari igihe umva umenga sindabishoboye, uvuga ati Mana ko wabinshize ku mutima ngiye kubikora n'izina rya Yesu. Igihe wabinshira ku mutima wampaye n'ubushobozi, wampaye n'ubushobozi, wampaye n'ubushobozi. Ushaka kuvuga ngo uyu mwana ni gito ariko ni gituci wawe. Ufise ubushobozi bwo kujera uwo mwana, ufise ubushobozi bwo gusengera uwo mwana. Mana ndasenga twuzuze mpwemu, suka mpwemu wawe Mana, suka mpwemu wawe. Ahari intege Mana reka huzure ubushobozi, ahari ukunanirwa reka habe gushobozwa nawe mu izina rya Yesu. Ahari kudendebukirwa reka hagaruke gushobora. Reka dukomere Imana amashyi menshi.